Shalom shalom, ndizera ko aho muherereye hose mugwe neza. Ndonge kandi kubaha ikaze muri ca kiganiro c'ubwiza, ikiganiro bita Intahe yacu cyo kuri uno munsi. Mu kiganiro Intahe yacu c'uno munsi turaza kubana mu bihe vyiza, ibihe bidasanzwe, mu bihe vy'ubwiza kw'ijambo ry'Imana yavuga ngo turamenya ukuri nako kadukwidegembya. Kandi nizera neza ko amakuru tuzakuyaga muri kino kibanza aza kuba ari amakuru adasanzwe kandi aza kubaka ubuzima bwacu. Hama imbere ko dutangura kino kiganiro ikadufate akanya gatoyi dushimira Imana ku bitangaza yakoze. Amezi 11 ararangiye turi bazima, si ibintu vyoroshe. Hari abari badusumvye amafaranga bapfuye, hari n'abandi badusumvye gufungura neza bapfuye, hari n'abandi bari mu bitaro. Ariko kandi kuba uri mu bitaro si ivyago novuga ati bisumba ibindi, kuko hari n'abandi bari mu bitaro bapfuye. Bisigura ngo aho uri hose ku ngazi yariyo yose uriko hari impamvu idasanzwe yo gushima Imana, kandi iyo Mana nyene yakugejeje ngaho niyo izotuma unahava inagushikana ahandi hadasanzwe. Ku ijambo ry'Imana ivuga ngo kubasanzwe bizera Imana ngo vyose hamwe bikoraniriza hamwe kutuzanira ivyiza. Reka dufate akanya gato dushimira Imana hama dutangura ikiganiro cacu cy'uno munsi. Mwami Yesu, turagushimiye ubuntu bwawe, turagushimiye imbabazi zawe, turagushimiye kubana natwe, turagushimiye ibikomeye n'ivy'ubwiza wakoze muri ano mezi yose arangiye. Tugushimira kandi no kubwa kuno kwezi dutanguye, ukwezi gushasha, ukwezi kubwiza, aho tugiye kugaragaza ubuzima budasanzwe, ubuzima bw'ubwiza n'inaye nyinshi mu buzima bwacu. Turagushimiye kubana natwe muri kino kiganiro, kandi turagushimiye ko tuzakumenya ukuri kwinshi, kandi ukuri tuzakumenya kuza kudukwidegembya. Turagushimiye ko vyose hamwe birushiza kutuzanira ivyiza. Ni mw'izina rya Yesu Kristo tubisanzwe twizera, amen. Ndonge kandi kubaha ikaze muri kino kiganiro c'ubwiza, ikiganiro Intahe yacu. Intahe yacu no munsi turaza kuyaga ku kintu bita Agakiza. Intahe y'Agakiza, mbega ubufisi intahe y'Agakiza muri wewe? Turaza kwifashisha umurongo uri mu Baroma igice c'10 ku murongo w'9. Aho havuga ngo kuko ni waturisha akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Ku murongo w'10 yaravuga ngo kuko umutima ari umuntu yizeresha akaronka ukugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Yesu ashemwe. Agakiza ngaha bavuga ngo agakiza kazanwa no kuvuga. Kwatura bisigura ngo kuvuga ivyo wizera. Kwatura no kuvuga biratandukanye. Ushobora kuvuga ibintu utizera ko bizocamwo, birimwo novuga ati ugukekeranya kudasanzwe. Ariko Bibiri tubwira ngo ni waturisha. Agakiza kaza iyo watuye bisigura ngo wavuze ivyo wizera ivyo wumvise. Kwizera no kumenya neza udakekeranya ivyo wizera ko ari ivyo, udakekeranya ko ivyo nyene ivyo vyizego yuko ivyo nyene wizera ari ivyo. Rero ubanza kwanza kwizera muri wowe ko Yesu ari umwami wawe. Hamumaze kuvyizera ukavyatuza akanwa kawe, ukabivugisha akanwa kawe. Bisigura ngo kwizera no kuvugisha no gukoresha umunwa wawe, ukatura ukavuga ivyo wizera. Yesu ashimwe. Hama uno munsi nari mfise akabazo gato nashaka ko wibaza. Mbega vy'ukuri Yesu mu buzima bwawe yoba ari we mwami? Kuko twabonye ko agakiza karafatanye no kwatura ibintu uvuze wizera. Hama sigufa ivyo uvuze ivyo ari vyo vyose bizana agakiza, kuko hari n'uwizera yuko agiye kwiba dafatwa, nawe arizera kandi arashaka kuvyatura akakubwira ati je nivye simfatwa, ariko ivyo ntibimuzanira agakiza. Mbega agakiza kaza ryari? Mu gihe waturishije akanwa kawe yuko Yesu ari umwami. Yesu yoba ari we mwami mu buzima bwawe. Kuko kuba umwami biratandukanye cyane no kubundi muntu wese. Reka turabe ibintu bimwe bigenda biranga umwami kugira ngo dushobore gutahura icyari cyo kwatura ko Yesu Kristo ari umwami. Mbega kuba umwami bisigura iki? Kuko hari igihe twama tuvyumva umwami ugasanga nta munsi numwe turafata akaryo ko kuvyumvirako. Ugambire na mbere icyo twomenya ku umwami araganje. Nta mwami aba hataganje. Wose umwami, kandi umwami ategezwa kuba afise ubwami aganjemwo. Rero mu bwami twinjiyemwo twakiriye Yesu Kristo. Yo akiriye Yesu Kristo winjira mu bwami, wemera ko Yesu ari we mwami wawe. Bisigura ngo muri wewe ucucika ikibanza yiganziye. Muririmbyi niwe yaririmbye ngo mu mutima wanje mwami Yesu ngo ngwino wiganziye, ngo kibe ikibanza ngo aho unezerererwa kuba. Bisigura ngo twebwe turi ubwami Yesu aganjemwo.
ubwa mbere na mbere Yesu ategerezwa kuba aganje. Rero ca wiraba mu buzima bwati mbega yo bari Yesu aganje canke yo bari je niganje, mu vyo uvuga ni Yesu aganje canke niwe wiganza, mu vyo ukora, mu vyo ugenderamwo, mu buzima ubayemwo. Kuko Bibiliya ivuga ngo novuga ati ngo ivya kameremere biramenyekana n'ivy'ubwami biramenyekana. Yesu yavuze ngo nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Bisigura ngo kwitondera ivyagezwe vy'Imana canke kwemera gukora icyo Yesu akugera biragaragaza ko wemera ko Yesu ari umwami wawe. Rimwe na rimwe reka dufate nk'akarorero mu muryango, barakunda kuvuga ngo mu muryango umugabo niwe mwami w'urugo, niwe serugo, niwe arongoye urugo, ibibaye mu rugo vyose niwe abibazwa. Aho ni mu muryango tuba twafashe mu muryango gusa. Rero mu muryango umwami w'umuryango ni umupapa. Rero iyo ahari umwana wese ategerezwa kuba conforme, ategerezwa kwisunga amategeko ya papa. Papa avuze ati uno munsi nta gutaha saa 3, ni nta gutaha saa 3 nuko nyene bimeze. Avuze ati uno munsi nta gutaha saa 1 nuko nyene, kuko niwe ameze. Rero hari gihe rero umwana avaho akikukira akaja kwibera iwiwe atahashatse, kuko ntabari munsi y'ubwami bwa se ico gihe. Rero muca mutahura ko kuganzwa canke kwa kwemera ko Yesu ari umwami wawe ni ukwemera kuba munsi y'ivyo Yesu yatugeze vyose. Sigura ngo uba wemeye ko si uriho ni Kristo ariho. Kwemera ko novuga ati ico Yesu avuga nico nzokora. Bisigura ngo nta vyanje bigihari. Tugiye gusoma muri Samweli mu gitabo ca mbere ca Samweli igice c'8 ku murongo wa 11 kumanuka, haravuga igihe Abisirayeli bari basavye Imana umwami. Imana kirababwira ngo reka ndabahereze ndabahe umwami, ariko babwire kwanza ico umwami azoba amaze, ico azoba ari. Imana yababwiye ati ngo mu gihugu kirimwo umwami nta kintu umuntu aba afise, vyose biba ari ivy'umwami, kuko ico ashatse aragitora. Avuze ngo umuhungu wawe ari mwiza aramutora akamugira umuja wiwe, ntuhakana, ni umwami. Rero natwe Yesu ni umwami mu buzima bwacu. Agakiza gafatanye no kwemera kuba munsi y'uburongozi bw'umwami, ugahereza ubuzima bwawe Yesu. Umuririmbyi wa kantike niwe yaririmbye neza, aravuga ngo none ubu singishinga icuma mu bintu vyanje vyose, ngo ndi mbohe y'umukiza. Acarangiza ko nakanavuga ngo ivyanje na jewe ubwanje n'ivy'umukiza. Bisigura ngo agakiza karafatanye no guhereza Yesu Kristo ivyawe nawe ubwawe. Hari umuntu ashaka kuba ati je narakijijwe mugabo Yesu narakijijwe mugabo tuvuze kuri aka kantu undeke, narakijijwe mugabo sinshobora guheba kwiba, narakijijwe mugabo sinshobora guheba ubusambanyi, none cyamba aho gute, narakijijwe mugabo sinshobora guheba gutukana, narakijijwe mugabo ivyo gukizwa birahari mugabo muri kano karere oya vrema. Aho Yesu ntaraba umwami wawe. Rero umwami wemera kuba conforme n'ivyo avuga. Yesu yavuga ngo nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Ivyagezwe vya Kristo ni jambo ry'Imana. Uno munsi aho tugera ahantu turongorwa n'ijambo ry'Imana. Novuga ati mu bwami ndakunda systeme y'igisirikare, hari ukuntu bavuga yuko umuntu abanza kwanza kwexecute avant yuko declare. Novuga ati iyo bakubwiye ati tugiye ahanaka tugiye gukora ibi, icambere na mbere urabanza ukajayo ugakora hamukagaruka. Rero hari igihe umuntu novuga ari mu gihe novuga agaruka azamva ngo none ngo nivyo vyo bari icaha, ngo none nsambanye n'umuntu dukundana ni icaha, none nkozi ibi hari icaha kirimwo. Aho nurahereza Yesu ubuzima bwawe bubera umwami. Umunsi yabaye umwami muri wewe uzokumva yuko muri wewe vy'ukuri novuga ati ivyo bintu ntivyari bikwiriye no kubazwa, ariko mu gihe Yesu ari umwami mu buzima bwawe wumva unezererwa gukora ibimuhimba. Kandi kiryoshe nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo cyavya n'Imana cyose kiranesha isi. Iyo wizeye Yesu Kristo ko ari umwami wawe ukamwereza akaryo ko kuganza muri wewe, arakuganza. Kandi Paulo we yarageze hano aravuga ngo ivyahora bimbere inyungu bisigaye bimbere ubuhombe. Rero birashoboka ko umuntu agendere mu kugororoka kw'Imana, birashoboka ko umuntu novuga ati agendera mu cimana igomba mu gihe yizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akamwizera ko amubera umwami. Kuko Bibiliya ngo aduha gukunda no gukora ibimuhimbara. Rero tuzokunda kandi tuzokora ibihimbara umwami. Rero sivyo gusa, Yesu iyo umwakiriye kuba umwami akubera n'umukiza ko igihugu nticotegwa. Umwami akirimwo
ntareagiste, ategerezwa kukigwanira, umwami wese ategerezwa kudefanda igihugu. Uri kureba no mu gihugu cyacu umukuru w'igihugu ari kararahira aravuga ngo ndemeye ko nzokingira imbibe z'igihugu n'ibindi, arabishiramwe mu ndahiro ziwe. Cyumva ko nimba uwo ari umukuru w'igihugu wo kwisi harakana umwami w'ibihe byose, Yesu sigura ngo ategerezwa kukurinda kuburyo imbibe zawe zibeho zikikujwe neza kandi zirinzwe. Rero iyo wakiri umwami Yesu Kristo nta ruhombo. Ariko none mu buzima bwawe by'ukuri Yesu n'umwami, nimba atari umwami, nabwiye ko agakiza gafatanye no kwizera ko Yesu Kristo ari umwami mu buzima bwawe kandi ukavyatuza akanwa kawe. Hama ndabashimiye cyane uburyo mwabanye natwe muri kino kiganiro, twongera kandi tubashimira ku bidasanzwe, akanya mwaduhaye n'uburyo mwatwigoreye. Twongera kandi tubashimira ko mubandanya mukurikira n'ibiganiro by'ubutaha. Murakoze cyane.